Ndasubiriye kubaha ikaze cane kuri ya page idahengeshanya kuguma itwigisha ibintu biba bitandukanye kuri telefone. Guys, no musi ndaje ngo turabire hamwe akantu k'ubwenge kari muri application ya phone, aha twandikira amanimero k'ubwenge mudakunda gukoresha kandi ari akantu k'akamaro. Ugumane nanje rero gushika impera ya video kugira ushobore kubona ako kantu k'ubwenge, okay? Guys, ukaba utarakora rero kuri subscribe, guys, kora kuri subscribe hama ufyonde no ngaho kugakengeri kugira tuze turabana mwibi vyigwa tuza turabaha imisi yose, okay? Iki akantu rero ndabazaniye ati nagaki. Guys, ndabakuzaniye akantu k'ubwenge ndazi uraza kunshimira, tuze guhurira muri commentaire niho nza kubona uko mwakakiriye, okay? Akantu rero ndabazaniye kavuga gute? Nk'ubu urashobora kuba ari nk'umuntu agutije telefone ngo atelefone umuntu, okay? Rero wewe bikaba ngombwa yuko canke ukaba ukeneye kuza kumva ivyo yavuganye na wa muntu bahejeje kuvugana kumvo kanaka, urashobora kubigira kumvo kanaka wewe, donc biravana n'ico uba ubikenereye, okay? Rero nje kukwereka, donc uyu muntu amutelefonye ntaca aguma impande yawe, araja kure yawe kugira ntiwumvirize ivyo bashobora kuvugana. Rero nje kukwereka akantu woca wugurura muri application ya phone ku buryo umuntu wese azogutelefona canke umuntu wese azotelefona akoresheje iyi telefone yawe, ivyo bavuganye n'uwo muntu bica vyisevinga canke bica vyiyahogistra muri telefone, ugashobora kuvyumva umwanya wose ushakiye. Mugumane rero nanje guys, nababwiye n'akantu k'umuti, ico ndabasaba no kubandanya mudushigikira mu gukora kuri subscribe, okay? Je mubana rero ndabategurira ibi vyigwa musanzwe mubimenyereye, ni jewe nyene Obama. Ikintu rero ukora uraza winjire muri application yawe ya phone, iyi twandikiramwo amanimero. Nta telefone n'imwe idafise iyi application, okay? Hama winjire muri application ya phone, hama ikintu ukora ucuza kuri aka kantu k'agaparametre canke utuburungu dutatu, biravana murazi yuko amatelefone atandukanye, ufyondeko nk'uku. Guys, uze kuraba aka kajambo, ndabibutsa je telefone yiwanje ngaha iri mu gifaransa. Uze kuraba aka kajambo ngo enregistrement d'appel automatique, murabona yuko aka kantu kugaye ngaha. Aka kantu rero nawe ukaba wahora ubona amapere aza muri telefone yawe ukaba utabikeneye, uza gusanga akakuguruye ucukugara nimba utari ubikeneye, okay? Aha rero akantu karimwo k'ubwenge ati nakahe? Nukuvuga aka kantu wowe ukaba ushaka yuko ibintu uvuganye n'abantu biza biriyahogistra muri telefone, urashobora gucuza ukugurura aka ka option nk'uko mubibona, okay? Aha no kuvuga umuntu wese tuzovugana canke umuntu nzotiza telefone agatelefona umuntu akoresheje telefone yanje, ivyo bavuganye nzoshobora kuvyumva naho noyimutiza telefone je nkaca nigira kuryama. Guys, ibintu vyose yavuganye n'abantu kuri apere hinge nce ndakwereka ahantu ucuza kubisanga, okay? Aka kantu rero ku bantu musanga dufise amatelefone atameze kumwe, muze kwihangana mukarondere, gusa kari hafi. Je naje murabona yuko kari hafi, bakita enregistrement d'appel. Urabona n'agasignification kako, akarogo n'aka karogo mubona aha, muca mubibona, muze kuraba neza muraza kukabona, okay? Ati rero bica bigenda gute? Wewe uyo mutipe wawe wamuhaye telefone aravuganye n'abantu, canke guys wewe urashobora warondeye umuntu bikaba ngombwa yuko ibintu mwavuganye, donc ari nk'amadiri kanaka muriko murakora, bikaba ngombwa yuko ibintu mwavuganye donc ubu bifise ahantu ku buryo nimba ayo madiri agomba kugirire nabi, ushobora kuvuga ati ndafise ivyo twari twavuganye, ugaca umutsinda nkuko, okay? Aha rero ahantu bica biza ibintu muhejeje kuvugana, bica biza muri application yitwa gestionnaire de fichier. Uca ufyondako nkuku aha kuri gestionnaire de fichier, hama uce winjiramwo rero nkuko bisanzwe muri stockage, urabe amafishe winjiremwo nyene stockage interne, biza muri telefone. Aha rero uza gusanga haje ama audio, nukuvuga ama enregistrement d'appel. Hinge jewe ngerageze, okay? Murabona ngaha kuri recording,
si ibi uza gusanga ari enregistrement d'appel. Reka nk'ubu jewe turabe ngerageze nko gutelefona umuntu, reka mbanze mfate pause rero kumvo zuko amajwi atayinjiranamwo n'iyi application tuba turiko turakoresha. Okay guys, mwabonye yuko rero mpejeje gutelefona. Aha rero reka tuje muri ya application yacu turabe ivyo twakoze yuko vyakunze. Okay, turakora roturu. Okay, dukore roturu nkuku hama twinjire rero hantu hacu muri ya stockage yacu turabe option yo kurikodinga yuko yamaze kuza. Okay, baragushirira ko nitari kuraraba uno musi turi ro 24. Okay, turaraba ro 24. Reka manze ndabitariki ndabibereka. Okay guys, kaka option rero ahantu kaje ni ngaha hantu handitse ngo musique. Aha hantu hari ha musique, murabona ni 2024 mu kwicenda iro 24. Urinjiramwo rero je murabona ya ape mpejeje kugira ngiyi, reka ndayivuze mwumvirize. Okay, urayugurura uraraba file uvugirizamwo ibintu hama ugurure twumvirize. Okay guys, reka dukore roturu hama tuyumvirize. Biriko biranka kumvo zuko ndiko ndabakorera video, nababwiye yuko amajwi ataba yinjiranamo. Murabona ngaha handitse ngo phone recorder, nukuvuga ibintu vyose telefone ya recordinze. Sorry twari twihenze kajya twariko turugurura ntikariko. Murabona na nimero aba ya telefone yo muntu. Je nariko telefona abo muri limitere, murazi yuko duca kwijana. Ngiyi na ya audio yacu. Donc bimwe twavugana mwumvirize. Okay, reka twugurure turabe aha. Okay, appuie sur 2 pour le français, press 3 for English. Muhitemo ibi bikurikira kugira mumenye amakuru ajanye n'ibisata bya Lumitel. Kuri rimwe, amakuru ajanye n'akadiho, akademi, ganira n'ibindi bisata by'uturusho twiyongeyeko. Kuri kabiri, amakuru ajanye n'ubuhinga bwo kwifasha. Okay guys, mwabibonye rero yuko ari akantu k'ubwenge wana aka kantu nibaze yuko kagiye kubakorera umuti cyane. Rero duhurire muri commentaire munambwira kandi kantu k'ubwenge no canda bategurira ku munsi ukurikira. Okay, ciao ciao rero. Ikindi ukaba utarugurura konte muri 1xbet. Guys, rero kwakwanya ugurure konte muri 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho, ikabigufasha kuronka bonus ya 200% kuri depo ya mbere ugize mu gihe uciye ukora depo hatarahera amasaha 28. Tutibagiye na ya bonus ya rendi na vendredi ya 100% kuri depo ugize. Okay guys, ciao ciao rero, mwari kumwe na jewe nyene Obama nguma ndabatamwe utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Niwibagire gusangiza abandi aka kantu k'ubwenge rero. Ciao ciao, mwakoze kubana nanje.